Ndabaramukije bakunzi ba Outways Vivo TV, ndabibutsa gukanda subscribe na comment na share. Uyu munsi ndabazaniye amakuru ariko aravugwa ku modoka Diamond Platnumz yarayaguze. Imodoka yo mu bwoko bwa Rolls Royce, imodoka izimvye cane, igurwa akaba Diamond Platnumz yayiguze ibihumbi 500 vy'amadolari. Iyo modoka ikaba muri Afrika ifise abantu babiri bonyene, harimo Diamond Platnumz n'umuhanzi akunzwe cane muri Afrika Davido. Iyo modoka ikaba iri ku rwego rwo hejuru, aho n'umukinyi Cristiano Ronaldo ariyo modoka atunze agiramwo. Aba amashusho yayo nayo Diamond Platnumz benshi bakunze kuvuga ngo n'amahera afise, ariko je ndemeza yuko mu basani bo muri Afrika muri 10 ba mbere azamwo, kuko imodoka yarayaguze yatweretse yuko afise amahera menshi muri Afrika, itunze abantu babiri gusa, aho itunze n'umuririmbyi w'umu-Nigeria Davido, aho uzwi cane yuko akomoka mu muryango w'abakire bafise amafaranga menshi. Ariko Diamond Platnumz kuko umuziki wiwe wo muri Tanzania yari akoze ivyiza mu kugura iyo modoka izimvye cane. Imagine nawe ibihumbi 500 vy'amadolari kugura imodoka gusa. Diamond Platnumz ndamwemeye, respect kabisa. Ni umuhanzi wa mbere muri East Africa, eka no muri Afrika agiye kuba uwa mbere kabisa, agiye kutuyobora nuko nyene akunzwe ko muri Afrika. Biraboneka yuko ari umusani ariko aravyitwaramwo neza. Ni mu gihe ariko haravugwa yuko agira aduhe album yiwe nshasha yakoreye muri Amerika, eka n'abaririmbyi bo muri Amerika, aho yari kumwe, twamubonye n'amafoto ari kumwe na ba Akon, ba Snoop Dogg, ba Wiz Khalifa. Akaba yarageze no mu gihugu c'Ubuhinde, umusani tutaramenya izina. Ese Diamond yagiye kudusohorera indirimbo z'inaci ko tuzi abahinde baririmba inaci, katubirindirana igishika muri album yiwe. Ndabibutsa kuba mukanda subscribe kuri channel yacu ya Outways Vivo TV. Murakoze.